uwundi muswahili ati urakomeza ku Congereza igiswahili biragara ko ata vyinshi. Ebu nikuulize mshikaji wangu, nani alikwambia mimi Kiswahili sielewi? Ebu njoo hapa tuongee. Okay. Kutamenya igiswahili ni bisanzwe, okay? Kutamenya igiswahili ni bisanzwe. Igiswahili si ururimi rw'abarundi. Let me face it. Et je vais vous dire. Jewe navukiye mu mitumba ya ruguru. Mimi mtoto wa pale Birimani. Okay? Sasa hari ya ruguru nta giswahili twavuga. Mwese murabizi. Wakura uvuga ikirundi gusa, ukaja mu wa mbere ufite imyaka 7, ugatangura kwandika ikirundi data na mama bagiye gukora, ukiga uwa mbere, uwa kabiri ukiga imperekeranya mu kirundi, mu wa gatatu niho batangura kuintroduza agafaransa gake gake. Ugaca ukomeza. Bo nagira amahirwe je kwandika igifaransa naracumva cyane. Ariko sio nshaka kuvuga. Ushitse mu b'8 niho waca wiga icongereza encore une fois utangura kuri ABCD. Icongereza sinacitaho cyane nakirondera ko amanota gusa kubera mu mitwe yiwacu nta muntu w'umurundi azoja kuba mu bihugu by'abongereza navyo twari twiteze. Abantu benshi bavuga ko azoja kuba gukora mu Bubiligi cyangwa kwigayo ibintu nk'ivyo. Donc le français c'était notre langue principale après le kirundi. Kandi mu by'ukuri ikirundi n'igifaransa vyari okay, naravyumva. Mbo mvuye mu Burundi nja mu gihugu bindi bitandukanye, ndatoragura ikinyarwanda kwifrotinga hamwe n'abanyarwanda twege turabana n'abanyamurenge, ndatoragura n'igiswahili. Kwanza igiswahili nibaza ko noba naracize gatoyi muri class. Ncanibuka ahubwo umwarimu yatwigije igiswahili. Umunsi umwe ntashe arampagarika. Ambwira ati wewe mbona mapema. Boko batumvikira mbanje nanyije igiswahili. Aho yaravuze ati kutashe kare, kama nutashe kare sinamutaho navuga ni sorry. Acambwe ngo kumbe wewe mushamba. So shamba ni novuga ko ari nko mwishamba naho nk'imirima. Donc wewe uri mu paysa muri make. Kumbe wewe uri mu paysa. Niko yaciye ambwira kumbe wewe mushamba. Nca ndamubwira amajambo yo mu gifaransa ntoraguye giste mu gifaransa mvuga cyo ngo excuse me ni kumbe na wewe mushamba. Acara twega donc we agiye bavuga igiswahili ndabivuza ko gifaransa. Pour dire ururimi nibisanzwe ko tavuga ururimi urucanke ruriya yatarurimi kavukire ivyo nibisanzwe. Muga igiswahili cyo je nakize ndakironkera ama certificate bo sina certificate ahubwo ndakironkera ndi accredited ntuze interpreter dafise ntuze accreditation yuko interpreta mu Congereza mu Giswahili. Bo gusa constant imwe no kubwira canke nkazingahe imwe ya mbere no ko Giswahili cyo mu Buyenzi cy'Ibujumbura ushitse nko muri Tanzania ni nkuko atagiswahili uzi ahubwo wopfa mubona atagiswahili waruzi ugahera azero kuko ntugira influence ya Kiswahili ya yile Buyenzi ya kwetu. Na ndio maana yani ile post nilikuweka pale niandika Kiswahili cha Kongo. Ndio maana sio kwamba siwezi kuandika Kiswahili ile ya Tanzania ya Tanzania sasa. Kwa hiyo naanditse kugira gusa numviko nako mu muzalendo nandika nko kumuzalirwa yo kwandika. Nacho cyo kugisuzugura by the way. Aha turi hariko haza abantu benshi bazayirwa bavuye mu makambi ya za sinavuye bavuye babazayirwa baje hano barondera umu interprete bara president bati dukeneye runaka semerera kubera iya Kiswahili ya Kongo umwe yeye anaelewa kidogo wale wengine wanaleta ile Kiswahili ya Tanzania hatuelewi. Sasa umwe hatu comprendre. Sasa umwe ile ya nani ile yako yule anasema Kifaransa kidogo anaweza mélanger tunamuelewa lakini wale wengine hatuelewi. So navyanze kujya juste pour Solane ntugendore ivyumva ngurazi Igiswahili se kwa nurimi ruciriritse nurimi rubayabaye nk'ikirundi nk'ikinyarwanda nk'ikiganda nk'igikintu rurimi nyene go ngaho umuntu akoresha yakeneye gukomunikana bavuga Igiswahili. Ijewe ntabaswahili nkuze kuvuga nabo sevye muri izo case yo interpreta Igiswahili ntakize ntacyo byo babintwaye nticonyo ndesha ivyo bintu byo kumva ngo genda Igiswahili ndaziconge ndazigifaransa so what. Pourvu ko wanyumvise icyo nashatse kuvuga ururimi ni outil de communication. Ni outil de communication ano mpamvu ndakubwiye ushaka kuza ngaha nk'umutanzania twatubana anduye Igiswahili sanduta batanzania makindi cyo sinobesha kubera jewe sikukamuda mrefu pale lakini
kandi sio lugha ya mama yangu, lakini twicaranye hano je no muronka nakazi kubera hariko haza abakongore ari babwiye ico muri Kongo kiya ca fake tugaya nico bari kubarondera pour l'instant. En effet ino muri ntuze ya certification yayo barabitandukanya igikongo n'iyikine n'igiswahili. Kiya Kiswahili ca Kongo ko iko tofauti. Yani uvuze Kiswahili cyo muri Tanzania umukongo ntakumva très normal. Uvuze cyo muri Kongo umutanzania ntakumva at all. Kwa hiyo muri certification system certification hano barabitandukanya ya Kongo ya Tanzania. Mbo ntabatanzania kwe abatanzania erezuma abatanzania n'aba Kenya benshi barazi icyongereza so nta interprete benshi nkora abatanzania kwa nta numwe ndakora mugabo ba Kenya mpanda bumva batahamakazi batavuga icyongereza ariko omwe bobo barashobora kukivanga n'igiswahili n'icyongereza gutahura kama huelewi neno fulani kwa Kiswahili kamili unaweza kuweka English word wanaelewa. Niko bakomunikana huko Nairobi wana melange wana mix Kiingereza na English na Kiswahili mugabo Tanzania iko pire kiragoye cyane ariko iconze kirahagije nkuko navuze ntacyo nkeneye en principe nta nico nkeneye to be honest nivyo nkora n'ikiraka ca bure ntacyo kintwaye ntakizi so what so gusa nuzeye mu lesson nshaka gutanga ibintu vy'indimi uruzi good luck utaruzi nta kibazo ukene kugwiga wogwiga igiswahili ni ikintu coroshe cyane ubaye darasa amezi 3 Dar es Salaam amezi 3 wocu kimenya nta bintu birebire birimo ubaye Nairobi amezi 3 ukaba kumenyekana abantu wocu kimenya siyo kama sico kimenya icyongereza canke igifaransa canke izindi ndimi z'abashinwa n'izindi usanga zigoye kwiga iyo utari ndimi ziwawe ariko uzikirundi igiswahili urakwegera ko gakoro gake niyaza n'icyo muri Kongo coco kiba cyoroshye cyane gukora amajambo menshi kwanza baza baravanga hari naho menga na ikirundi sinibuka ijambo rimwe bigeze kuvuga nkoresha igiswahili cyatana ntibantahura nkoresha igicongereza ntibantahura nashize mu Gifaransa baca bambwira ngo aho papa tunahita kuku sanga ni izina umenga ni bihara ile chicken pox natwe bihara sinzi ko ari igiswahili cyo muri Kongo nuko anyway doesn't matter icyo ndashaka kuvuga nuko ntugende uravuga ngo naka nazi igiswahili atakizi so what icyo bitwaye se igiswahili si cyo wacu sawa mugire musimeza.